uhawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ukaba uzishikirizwa na Pastori Samuel Nsabimbona. Ndakuramukije ubuntu n'amahoro vy'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Mu cigwa cacu giheruka twarigishijwe kuvyo kwanka icaha no kwitondera ivyagezwe vy'Imana. Twarabonye yuko kumvira Imana mu kwitondera ivyagezwe vyayo arico cotumenyesha ko tuzi Imana. Twarabonye kandi ingene Yesu Kristo yitanze ngo abe impongano y'ivyaha vy'abari mw'isi. Twarabonye mu gihimba ca kabiri c'ikete rya mbere Yohana yanditse yuko iryo kete umurongo wa mbere uza wunganira ivyanditse mu gihimba ca mbere. Igihimba ca mbere kikaba cari gishimikiye ku vyo gufatanya n'Imana, kugendera mu muco w'ijambo ryayo, ariko kugendana nayo. Ariko rero dutegereza kwitwararika kugira ngo ubwo bucuti bugumeho. Ni ukuvuga yuko dukwiye kubaho twitwararika kuyaturira ivyaha vyacu. Iyo tugendera mu muco tumenya yuko amaraso ya Yesu Kristo ashishikara kutwoza ivyaha, ariko tukavyozwa ari uko tuvyaturiye Imana yoyo igororoka. Twatanguriye ugusoma ku murongo wa mbere wo mu gihimba ca kabiri, havuga ngo bana banje bato, ndabandikiye ivyo kugira ngo ntimukore icaha. Kandi nihagira umuntu akora icaha, dufise umwitsa kuri Data wa twese, ni Yesu Kristo umugororotsi. Iryo jambo ngo bana banje bato, ndabandikiye ivyo kugira ngo ntimukore icaha, twabonye ko ryerekana ko Yohana yatwandikiye ayo majambo yose kubera ko Imana itagomba ko abana bayo bakora icaha. Imana yadutegekanirije uburyo bwo kudufasha ngo ntiducumure, mugabo kandi tumenye ko tuguma turi abanyantege nke. Yohana rero ntiyanditse avuga yuko tutazocumura. Ico yavuze nuko ico Imana yagomba ari uko tutocumura. Imana igomba yuko tugenda tuyihimbara, ni ukuvuga twitondera ijambo ryayo. Twibuke yuko ikete rya mbere ryanditswe na Yohana yaryandikiye ab'inzu y'Imana, rishimikira ku bucuti buri hagati y'abana b'Imana. Ivyo rero turabivuga kuko usanga uwu munsi mu mashengero menshi bashimikira ku vy'umubiri. Turashimikira ku bucuti buri hagati y'abana b'Imana kugira ngo turushirize kumva agaciro ko kuba mu b'inzu y'Imana. Birakenewe ko twumva ko dufatanije na Data wa twese wo mw'ijuru. Yohana yakoresheje ijambo ngo bana banje bato, aho yagomba kuvuga abana b'Imana bavutse ubwa kabiri. Yabandanije avuga ati ndabandikiye ivyo kugira ngo ntimukore icaha. Twarabonye ko ata n'umwe aragera ahantu adashobora gukora icaha, naho hari abantu bagerageza kwiyita abagororotsi bakomeye. Twarabonye umwana yagiye kumara iminsi 2 arara mu rugo rw'inshuti, asanga ari ahantu hameze neza cane, bama basenga iminsi yose bakoraniye hamwe. Asubiye imuhira iwabo yashitse ayagira abavyeyi ingene aho yahora hari ahantu heza cane. Yavuze ati aho nahora bafise umugenzo mwiza wo kwama basengera hamwe bagasoma ijambo ry'Imana. Umuvyeyi yamasengera abahungu biwe ngo Imana ibagire abana beza cane kandi ngo ibafashe ntihagire ikibi bakora. Yaciye abandanya ati mugabo rero ivyo basavye Imana n'ubu ntirabikora. Nshuti yanje mugenzi, erega natwe tutagombye kwibesha turazi ko Imana itaradushikana ku bugororotsi bw'igitangaza kugeza aho tutoba tugikora icaha.
ariko Imana ntigomba ko tuba mu caha ngo tukigenderemwo ataco twinona. Ni naco gituma Yohana yaravuze ati, ndabandikiye ivyo kugira ngo ntimukore icaha. Umwami Yesu Kristo yaradupfiriye, uwo niwe mpongano y'ivyaha vyacu. Niko Yohana yabivuze mu murongo wa 2 muri ico gihimba ca 2 ati, kandi uwo niwe mpongano y'ivyaha vyacu, mugabo si y'ivyacu twenyene, ariko n'iy'ivy'abari mw'isi bose. Ngo kandi uwo niwe mpongano y'ivyaha vyacu. Iyo mpongano ni ukuvuga ihuriro ry'Imana n'abantu. Nahacu kwitondera ivy'Umukiza wacu atugera, kugira ngo tugume dufatanije nawe. Twarangirije icigwa cacu giheruka ku murongo wa 3, aho Yohana yanditse avuga ati, iki nico kitumenyesha ko tumuzi nitwitondera ivyagezwe nawe. Uwo murongo uvuga ku vyo kumenya neza tudakekeranya ko turi mu muryango w'Abimana, kandi ivyo tubimenyeshwa n'ukuntu twitondera ivyagezwe n'Imana. Si ukuvuga ko twohera ku ntango ngo twitegereze vya vyagezwe 10, uguhera ku ntango nk'uko twobibwira abatarakizwa. Ariko rero ijambo ryo muri uwo murongo wa 3 turumva yuko ribwira abamaze kumenya Imana, ni ukuvuga abamaze kwakira agakiza. Abo nibo babwirwa muri iri kete Pawulo yandikiye abigalatiya mu gihimba ca 6 umurongo wa 2 ati, mwakirane imitwaro mushitse mutyo ivyagezwe na Kristo. Mu cigwa c'uwu munsi naho turakomeza kwigishanya ku vy'ukumvira Imana, arico cerekana ko umuntu afatanya nayo. Intango y'icigwa c'uwu munsi iri mu majambo twibukanije muri iri kete rya mbere Yohana yanditse mu gihimba ca 2 umurongo wa 3, aho avuga ku vy'ukumenya umwami wacu Yesu Kristo. Iki cigwa c'uno munsi rero kica gihera ku murongo wa 4 gishishikare gishitse ku murongo w'8. Uwo murongo wa 4 uravuga ngo, uvuga ngo ndamuzi ntiyitondere ivyagezwe vyiwe n'umubeshi, ukuri ntikuri muri we. Muri iyi mirongo turumva ko ari Imana nyene iri kiraganirira abana bayo, ibereka iciza co kuyumvira n'ikibi co kutayumvira. Aha rero duca tubona itandukaniro ryo kumenya Imana vy'ukuri no kuyimenya vyo hejuru gusa canke mu mubiri gusa. Ku murongo wa 3 turumvise ivyo kuyimenya vy'ukuri bibonekera mu kwitondera ivyagezwe vyayo. Ku murongo wa 4 naho twumvise ivyo kuyimenya kutari ukukuri kubonekera mu kutayumvira. Ubutumvira Imana kandi yirigwa aravyivugira aba ari umubeshi, ubugingo bwiwe buba bwuzuyemwo ibinyoma. Hari abantu benshi bagenda bashinga intahe ko ari abana b'Imana, mugabo ugasanga atari bo. Umwana w'Imana abonekera mu ngeso zerekana ko yamaze kuvuka ubwa kabiri koko. Aho niho nawe nyene ashobora
kwiyumvamwo ko afise ubugingo budashira. Ntitukihende rero ngo abanyeshengero boba ari abana b'Imana. Hari na benshi usanga badafise inyota y'ijambo ry'Imana, bigaca biboneka ko batigeze bahinduka. Erega hariho n'abavuga imvugo irenze urugero bakavuga ngo twese turi abana b'Imana. Iyo rero umukristo adakunda ijambo ry'Imana kandi ntiyemere kwitondera ivyagezwe vyayo, ntaco mubuza kubamwo ibamba ry'umururazi, nk'uko tubibona mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gihimba c'8 umurongo wa 23 havuga ngo, kuko mbona yuko uri mw'ibamba ry'umururazi n'ingoyi zo kugabitanya. Umwami Yesu wenyene ubwiwe yaravuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba c'8 umurongo wa 29 ati, kandi uwantumye turi kumwe nawe ntiyasize jenyene, kuko jewe na ntaryo nama nkora ibimuhimbara. Natwe naho tutama dukora ivyo Imana igomba, dukwiye kugira inyota yo kwama tuyihimbara. Yohana rero mu murongo wa 4 w'iki gihimba ca 2 muri iri kete rya mbere yanditse avuga amajambo akomeye ati, uvuga ngo ndamuzi ntiyitondera ivyagezwe vyiwe ni umubeshi, ukuri ntikuri muri we. Uri mukuri ni uwitondera ijambo ry'Imana, nk'uko tubisoma muri iri kete ryanditswe na Yohana mu gihimba ca 2 umurongo wa 5. Handitswe ngo, ariko witondera ijambo ryiwe wese, ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we vy'ukuri. Iki nico kitumenyesha ko turi muri we. Tuvuze ngo ijambo ry'Imana biratandukanye n'iyo tuvuze ngo ivyagezwe vy'Imana. Ngaha ico twomenya ni uko ivyagezwe ari ijambo ry'Imana, mugabo ntitwovuga yuko ijambo ry'Imana ryose ari ivyagezwe. Ni kuvuga ko mu ijambo ry'Imana harimwo ivyagezwe. Mu ijambo ry'Imana rero harimwo n'ibindi bitari ivyagezwe. Hari nk'amajambo dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 14 umurongo wa 15, aho Yesu avuga ngo, nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Muri ubwo butumwa bwiza nyene bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 14 umurongo wa 23, naho Yesu avuga ati, nihagira uwunkunda azokwitondera ijambo ryanje. None mbega iyo 20 itandukaniye kuki? Reka dufate ko hoba hari umuhungu yoba abana na se wiwe hagati mu gihugu. Umunsi umwe se wiwe akamubwira ati, ewe muhungu, jewe nzokwama nkaminka imisi yose, ariko nawe uvuye kw'ishuri uzokwamuza n'inkwi uzishire mu rugo kugira ngo bacane. Uwo muhungu akabigira uko nyene imisi yose. Uwundi munsi se wiwe akavyuka mu gitondo aniha ko agwaye, ariko akandara akaja gukora. Wa muhungu avuye kw'ishure agaca akora ivyo se yamutegetse vyo kurondera inkwi no kuzegeraniriza mu rugo, mugabo agaca akora n'ivyo se yahora akora vyo gukama mu gishingo ciwe, kuko azi ko agwaye naho atabimutegetse. Ivyo rero ntaba bikoze kuko abitegetswe, ariko nuko abakunda se. Uko ni ku mwana w'Imana w'ukuri, atumvise ivyagezwe gusa, ahubwo yipfuza no kumvira ijambo ryose ry'Imana, arondera guhimbara Imana Data wa twese wo mw'ijuru muri vyose. Uyu munsi uravye abakristo usanga bifata nk'abatakijijwe, ariko bakagomba kuguma bitwa abakristo. Benshi barakunda kuzana ibibazo bitagira mvura, ukumva ngo mbega umukristo yokora ibi n'ibi akaguma n'umukristo. Uwogira ubwenge yobaza ati, nokora iki kugira ngo mpimbare Data wo mw'ijuru? Vyumvikana yuko umwana w'Imana w'ukuri arazwi ishinga no guhimbara Imana. Hari abakristo bagira bati, iyo umuntu anyoye inzoga ku rugero runaka iramufasha gukerebuka n'ukuguruka ubwenge. Bati mugabo wisiki yoyo nimbi, canke za nzoga zindi bagira bati ni inzoga zitemewe n'amategeko. Ariko rero ico twoshira ku mutima ni ukwitaho guhimbara Data wo mw'ijuru
ntidushire imbere ikintu ngo ni ciza canke si ciza. Mu byo dukora byose dukwiye kuraba yuko duhimbara Imana, ko dufatanije nayo by'ukuri kandi ko bituzanira umunezero ushitse. Ibyo byose bifatiye ku rukundo rwavuzwe na Yesu Kristo, aho yavuze ati nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje, kandi ati nihagira uwunkunda azokwitondera ijambo ryanje. Umuntu akunda Imana rero yitondera ivyagezwe vyayo kandi akitwararika gukora ico cyose coyihimbara. Ukunda Imana yanka icaha cose. Benshi bibaza ko ibyaha biserukira mu bibi abantu bakora gusa, ariko twibuke yuko nk'uko vyanditswe mu ikete rya Yakobo mu gihimba ca 4:17 ati uwuzi gukora neza ntabikore bimubera icaha. Ibyaha ni bimwe, vyaba ivy'abantu bakora, vyaba ibibonekera mu kudakora. Mugenzi, amajambo twasomye muri ino kete rya mbere Yohana yanditse mu gihimba ca 2:5 arakomeye cyane. Ndakwibutse ko avuga ngo uwitondera ijambo ryiwe wese ugukunda Imana kuba guhinguriwe muri we by'ukuri. Mu gihe ugukunda Imana kuba guhinguwe muri wewe, ni ukuvuga ko uba waramaze kurengera ivyo vyagezwe, usigaye urajwe ishinga no guhimbara Imana. Wisuzume urabe ingene uvyifatamwo iyo wacumuye. Mbega urumva ko icaha cawe kikubabaje kandi kigutandukanije n'Imana? Wumva kikubuza amahoro kugeza wihanye? Iyo ubabajwe n'icaha cawe maze ukacihana, niho uheza ukagira amahoro ku Mana. Dusomye muri ca gihimba ca 2:6 muri iri kete rya mbere Yohana yanditse avuga ngo uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko uwo yagenda. Ntitwoshobora gukora uko Yesu yakora, canke ngo tumere nkawe tutemeye gutanga imitima yacu ngo Yesu abe ari wayiganza, tukemera gukora ibyo Data wo mw'ijuru agomba. Ico nico Umwami Yesu yashize imbere. Natwe dukwiye gushira imbere gukora ivyo Imana igomba kugira ngo dushobore kugenda nk'uko Yesu yagenda. Mbega iyo twumvise ngo guhereza ubugingo bwacu Umwami Yesu, tuba tugomba kuvuga iki? Yohana avuga yuko uguhereza Yesu ubugingo bwacu ari ukumukunda. Niwakunda Yesu Kristo uzokwitondera ijambo ryiwe. Umuntu ukunda wama wipfuza gukora ibimuhimbara. Imbere yaha ni ukuvuga ku murongo wa 5 w'ikete rya mbere ryanditswe na Yohana, twabonye Yohana ashira isano hagati yo kumenya Imana no kuyumvira, aho yavuze ati ariko witondera ijambo ryiwe wese ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we by'ukuri. Iki nico kitumenyesha ko turi muri we. Ubu naho ashize isano hagati ya Yesu n'abamwizera, kuko ahejeje kuvuga ngo uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko uwo yagenda. Kubw'ivyo rero Yohana yaciye yishimikiza amajambo Yesu yavuze ku muzabibu n'amashami yawo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana nyene mu gihimba ca 15 murongo wa 4 n'uwa 5, aho yavuze ati nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe. Nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo litagumye mu ruzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe. Ni jewe muzabibu namwe muri amashami. Uwuguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Iyo sano iri hagati y'umuzabibu n'amashami yawo ni ishusho ryiza cane ry'umuntu yatahuye ubuzima bwo gukorera Imana. Nk'uko amashami agaburirwa n'umuzabibu, niko n'abizera canke abakristo bahabwa n'Umwami Yesu Kristo ubuzima bw'impwemu bubabashisha kwama ivyamwa bahesha Imana icubahiro. Ku bwa Yohana, kuguma muri Kristo bisigura kubaha Imana no kugumana ubumwe nayo. Ariko iyo migenderanire ishobora kuvaho kubera aha ku isi kubaha Imana kw'abakristo kwama gufise agahaze. Ariko rero
dutegerezwa kwigana Yesu Kristo, we yatubereye akarorero keza mu kumvira se Imana Data. Luteri niwe yavuze ati, si Kristo agendagenda ku mazi, ariko n'ingendo yiwe yo ku munsi dutegerezwa kwigana. Ayo majambo ya Luteri ahwanye n'iciri jambo ry'Imana rivuga ngo kuguma muri Kristo bisigura. Ku bwa Yohana ni ukugendera mu bugororotsi nk'uko kuri no kugendera mu muco wubahiriza ivyagezwe vy'Imana. Kuri Pawulo kuba muri Kristo bifise iyindi siguro idasa n'iyo Yohana yari afise. Iryo jambo ryerekana umukristo yafashe ikibanza neza, yicaranye n'umwami Yesu ahantu ho mw'ijuru. Niko Pawulo abivuga mu icete yandikiye Abanyefeso mu gihimba ca mbere umurongo wa 3 n'uwa 4, ahavuga ati, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa, yaduhezagiriye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mw'ijuru muri Kristo Yesu, nk'uko yadutoranirije muri we intango y'isi itarashigwaho, kugira ngo tubabera tutagira agasembwa imbere yayo, turi mu rukundo. Reka tubandanirize ku murongo w'indwi muri iri cete rya mbere Yohana yanditse igihimba ca 2. Havuga ngo, abo nkunda, si cagezwe gishasha ndabandikiye, ariko ni cagezwe ca kera mwamanye uhereye mu ntango. Ico cagezwe ca kera nico jambo mwumvise. Icagezwe ca kera mwamanye uhereye mu ntango, niko Yohana avuga. Ni ukuvuga ivyo umwami Yesu yahaye intumwa ziwe akiri kumwe nazo. Akarorero ni nk'ivyanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 13 umurongo wa 34 n'uwa 35, ahavuga ati, ndabaha icagezwe gishasha, nimukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Nimwagiriranira urukundo, niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Muri ubwo butumwa nyene bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 15 umurongo wa 10, haravuga ngo, nimwitondera ivyagezwe vyanje, muzoguma mu rukundo rwanje nk'uko nanje nitondeye ivyagezwe vya Data, nkaguma mu rukundo rwiwe. Yohana rero muri rino kete ryiwe rya mbere avuga ati, icagezwe ca kera nico n'ubu ndabahaye. Ni kirya Yesu yabahaye igihe yabigisha ari hano mw'isi. Yohana arabandanya muri ico gihimba ca 2 umurongo w'8 ati, kandi ndabandikira icagezwe gishasha, kandi co ni ic'ukuri muri we no muri mwebwe, kuko umuzimagiza uri kurahera, umuco w'ukuri umaze kwaka. Mbega ni kubera iki ico cagezwe ari gishasha ku bakristo barimwo mpwemu yera? Ni ukubera ko ico cagezwe catanzwe na Yesu Kristo imbere y'uko abambwa ku musaraba. Igihe Yohana yaha abo bakristo ico cagezwe inyuma y'urupfu rwa Kristo, cari kije nka gishasha. Abizera Imana basabwa gukora ivyo Imana igomba. Kandi ica mbere Imana itugomba ko ni ukuyikunda. Umukristo w'ukuri ni umuntu ahimbagwa no gukora ico Imana igomba. Twasomye kandi ngo, kuko umwijima uri kurashira, umuco w'ukuri umaze kwaka. Umukristo yarakwiye kurushiriza kumenya Imana no kuyitahura. Dukwiye gukura mu vy'Imana uko bukeye uko bwije, kandi ivyo ntivyodushobokera tutitayeho kwiga neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryanditswe niryo ridutahuza umwami Yesu Kristo, we jambo muzima w'Imana. Umwami Yesu Kristo jambo w'Imana niwe mutsima w'ubugingo, kandi ni nawe mazi y'ubugingo. Tutamuriyeko ngo tumunyweko twokuma, twogwa isari. Hari ingorane rero ku bakristo benshi b'iki gihe, kuko bibaza yuko ubukristo bwabo buhagaze ku gukurikiza imigenzo n'amategeko y'amadini yabo. Umwana w'Imana wese ategerezwa kurangwa nuko yahindutse, ahinguwe nuko Yesu aba muri we. Uwahindutse ahinguwe na Yesu Kristo
yitwararika iby'impwemu maze agahimbara Imana, nk'uko tubisoma muri iri kete Pawulo yandikiye Abaroma mu gihimba c'indwi umurongo wa 18 havuga ngo, ndazi yuko muri jewe mu kameremere kanje ataciza kimbamwo, kuko kugomba gukora iciza kubana nanje, ariko kugikora ntako. Tugarutse rero kuri wa murongo twariko turasoma, utubwira ngo umuco w'ukuri umaze kwaka, ni ukuvuga ko Yesu Kristo yamaze kuza mw'isi. Abo mw'isi baramwase, niwe muntu wa mbere abo mw'isi bahariririye ko cane kurusha abandi bose. Ariko umenye ko uwo ari we muco w'amahanga, kandi ari we wenyene ashobora kuduha kuzura n'Imana. Mugenzi wakurikiye kino cigwa, numwakire rero uwo Mwami Yesu mu bugingo bwawe, ntube muri bamwe banse kumwemera, kandi yaje ngo abari mw'isi bakizwe. Ahasigaye witeho kurushiriza kumumenya no gukora ibimuhimbara. Inzira nyamukuru yo kumumenya ni ukwitwararika kwiga ijambo ryiwe kandi ukaryitondera. Reka turangize dusenga. Mwami Mana yacu, ndagukengurukye cyane yuko watanze Yesu Kristo kugira ngo adushoboze kukumenya. Twitondeye ijambo ryawe niho dushobora kukumenya kuri Data wa twese, kandi Yesu Kristo kari we muhuza wacu nawe. None ndasengeye umuntu yakurikiye zino nyigisho akaba atahuye ko Yesu Kristo ari we ashobora kumuhuza nawe. Umushoboze kugira ngo yakire uwo Yesu mu bugingo bwiwe, hanyuma ace yitondera icagezwe gishasha yatanze co kugukunda no kukubaha, hanyuma kw'iherezo uzomuhe kubana nawe ibihe bitazoshira. Ndabigusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Icigwa c'uno munsi tubigarukirije ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, cyangwa ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb://twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, cyangwa ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twakure canke utwandikire kuri iyi nimero ya WhatsApp ni 68 02 87 95. Email ni twereburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Dukorera muri Rohero ya mbere kwibarabara ryitiriwe Gerard nimero 27. Yesu aguhezagire.